Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Iyi ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 Ruhuma umwaka wa 2025. Ikaze nirwanya inshuti namwe bakunzi muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ingaruka mbi ziturutse ku ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa Republika ya Kongo iharanira demokarasi ni nyinshi yaba ku mpunzi z'abarundi bari basanzwe barahungiye muri ico gihugu cyo kimwe no ku banyekongo bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Nayo urubanza ruheruka gucirwa muganga Dr Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira nta kindi rugamije atari kunyagura ukomba amazi ivyo bitaro no kunyegeza amanyanga leta y'u Burundi yakoze kuri iyo dossier. Navyo nyene twabibateguriye. Mu mpera zano makuru nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane mu kiganiro ko hambere tubayagira igice cya kabiri cy'ikiganiro cy'ubuheruka kivuga ku bijanye n'amamuko y'ubwami bw'i Burundi. Iyo yari incamake ndabahaye ikaze mwidoni. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Amajana y'abapolisi bahunze intambara mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu ku mugoroba begeranirijwe mu kibuga cy'umupira w'amaguru ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Abanyagihugu begereye ico kibuga bakaba bibaza ikigiye gukurikira ku bijanye n'umubano wabo n'abo bapolisi. Ni nkuru ya Remi Nderagakura. Ku mugoroba wo kuri ubu wa gatatu niho ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'intara ya Muramvya hashikanwa abapolisi benshi b'abakongomani inyuma yo guhunga intambara ziriko zibera mu gihugu cabo. Kuko isoko ryacu bivuga abo bapolisi kuva bashikanywe kuri ico kibuga nta n'umwe yemerewe kwinjira, ariko rikamenyesha ko babazanye bambaye umwambaro w'akazi. Abo banyagihugu mu micungararo y'ico kibuga bavuga ko bafise amakenga k'abo bapolisi mu gihe bosonzera kuri ico kibuga begeranirijwemwo bazobiraramwo bakabiba. Abo bantu basonze kurotire imuranga ntabwo ziri unyiri bazibafita ayo yusari hariho amapetiye make imvura niyo bazonyanyirwa bazosonze none ntibasonze ntibazosiga bakaja kurondera ibyo barya bazocukwiba bakaja imihana. Ikindi bavuga nuko mbere bashobora gukora n'ibindi bibi mu gihe boba bageze mu mihana atari ukwiba gusa. Abo rero ntitugenzi mbega nibaja mu mihana kurondera ibyo barya ayandi masomesero bashobora guca bumva ico kintu babazaniye uko batabanje gutegura kera atahasheri bashikiriza uburanzi barazazi cyane abantu nizo mpunzi kuko n'ubuzima umwana n'akantu ubona yohiramaga y'uwo mupolisi yabo bakabandanya amakosa yabo. Abanyagihugu basaba nyabuna ko leta yokorana n'ishirahamwe HCR abo bapolisi bagakurwa muri ico kibuga bagashikanwa mu kindi kibanza bafashirizwamwo kugira ntibazohave bahungabanirizwa umutekano. Arakoze Remi Nderagakura. Tukivuga ibijanye n'iyo ntambara iri kibera mu gihugu ca Kongo, uburaro ni kimwe mu bibazo bihanze impunzi z'abakongomani zegeranirijwe muri stade ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Izo mpunzi ziheruka guhunga intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo nta rusago zigira ziraramwo kugira zihangane n'imbeho. Aho bigeze abana barenga 6 nibo baba bamaze kwitaba Imana biturutse kuri ico kibazo c'uburaro. Reka tubibaze Elvis niyo mwungere. Ejo twahanze hafi abana 6 abari mu bitaro nibo benshi, abagore bariko baraburabuza ku bwinshi kubera kuryama nabi. Umugore yibungenze akundana n'ahantu aryama neza. Uyu ni umwe mu bakenyezi bahunze intambara zibera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo, ubu bakaba bacumbikiwe mu kibuga c'umupira w'amaguru muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ni kibuga impunzi ziriko ziboneramwo amakuba menshi. Ico kibuga kirarangaye, buri muryango w'impunzi utegerezwa kwimenya uko uryama, nta duhema bafise bararamo tubafasha kwikinga imbeho. Eka mbere abatari bake barakumbagara hasi. Ivyo bituma abana bakiri bato babangamirwa, bamwe boba baranitavye Imana. Aba bakenyezi bati turahaboneye ibara. Batoto banaanza kufa kiolela, abana batanguye gupfa ari benshi bitewe n'imbeho. Turyama nabi, twisatira agakwembe tukarara hasi n'ivu, nta n'ikintu cyo kwifuka tugira.
batoto bababebebe ko banazali abana bakivuka turarana nabo aha kugaragwa nk'uko mukabona aha nyene ataco kwifuka canke kuryamako rero ari ingorane zikomeye ziduhanze. Eka n'abakuze ntiborohewe ugize ngo aragohetse umubu ntumukundira. Sisi tumelala hapa nje, yani tumeogopa na maji. Turara hanze dufise ubwoba imibu iraduhanze, benshi batanguye kurwara malaria. Turara hanze ducurikiranye kukosa na mahali ambapo tutatia vichwa. Impunzi ziriko zihunga intambara zibera mu buseruko bwa Kongo. Rero uyu munsi amakuru ava muri bamwe mu baziserukira avuga ko zitera zigwirirana, abenshi batanguye guhunga kuva ku munsi wa gatandatu. Ubu amakuru ava mu Rugombo avuga ko boba bagera mu bihumbi 26,432. Uretse rero abakiriwe mu mihana y'abanyacibitoke, abenshi bari mu kibuga c'umupira w'amaguru ca komine Rugombo, abandi begeranirijwe mu nyubakwa za zone c'ibitoke, abandi mu masegiteri Bukana, hakaba rero n'abari mu masengero, abandi mu mashure mu masegiteri anyuranye ya komine Rugombo. Elvis niyo mwungere. Uretse rero abo batagira uburaro muri abo bahungiye iyo ntambara mu ntara ya Cibitoke, iyo ntambara nyene iri kibera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo, iri kirabangamira n'impunzi z'abarundi bari batse ubuhungiro muri ico gihugu. Aho twovuga nk'amajana y'impunzi z'abarundi bari begeranirijwe mu ikambi y'ifata kibanza yisange. Uyu munsi izo mpunzi zarasanzaye bitewe n'iyo ntambara. Ni muri ya Eric Niyonzima. Akarere ka Sange mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo kari ku birometero bidashika 40 vya Kamanyora, hageze intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Uvuye muri ako karere utera ugana uruzi Rusizi ureze ugashikira muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ni muri ako karere hari hasanzwe hari kambi ifata kibanza y'impunzi z'abarundi, harimo impunzi z'ababa 3,000. Abanyagihugu bene ubutaka basanzwe baba muri ako karere, izo mpunzi zarasanzaye bitewe nuko intambara zihuza umuhari M23 zitarazegera Sange. Banapashwa kimbia juni bategereza guhunga kuko natwe nk'abari barabakiye twarahonze. Izo mpunzi rero z'abarundi bari mu kambi ifata kibanza y'Isange sibo bari kugumayo, bahonze bagana inzira nyinshi, hari abaje hano hari n'abagiye bagana za Rumonge. Bengine balikimbilia Rumonge. Ayo makuru yemejwe n'umwe mu bamenyesha makuru bakorera mu karere ka Sange, we kugera ubu atashimye kurengana ubutaka bw'igihugu cabo. Bamwe muri abo rero babahunganye n'abakongomani, ubu bakaba bose bahuriye aho habaye harakirirwa impunzi z'abanyekongo. Kwa kifupi, kwa mimi siko Mrundi, mimi niko Mkongomani, na naweza sema tu Warundi baadhi ya wamoya balikuya hapa, tuko tunawaona hapa. Bamwe muri izo mpunzi bari ngaha, bamwe muri bo twari dusanzwe tubazi, bari kumwe natwa. Abo tutazi tubamenyera ku rurimi, bahunze intambara nk'uko kwacu. Cyahindutse nuko bahora hari impunzi natwe bene agataka, ariko ubu akaba ari bo bene agataka natwe tukaba impunzi. Na Burundi ni kwabo, nao wanakimbilia tu wako wao, watajali nao wanakimbia bora kwa kwao. Sasa Kongo balikuwa wa étranger, huko ni kwabo boy. Icegeranyo c'ishirahamwe HCR cerekana ko kugeza kwa 31 Kigarama umwaka weze Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo yari imwe impunzi z'abarundi zingana 52,142 bari mu makambi ya za Murongwe, Kavimvira, Sange na Rusenda. Zose zikaba ziri muri Kivu y'umanuko. Mu itangazo ryayo ryo kwa 18 uku kwezi, HCR idatomoye neza niba ari impunzi canke abari gupagasa, yavuze ko impunzi z'abakongomani zari zazananye n'igitigi gito c'abarundi bahunze intambara aho muri Kongo. Tumira amategato tubandanye nano makuru. Ano makuru tuyabandanirize kuri no nkurikiye ku masonga. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yatawutse mu gihugu kuri uyu wa kane inyuma y'ikiringo ca babu kwezi, ariko aravurirwa hanze y'igihugu. Ndi kuri Reveriano yakiriwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye nabo mu muryango wiwe hamwe na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Tubibutse ko umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD yafashwe bukumbi mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu gihe yari mu masengesho yari kabera mu ntara ya Ngozi. Mu bijanye n'ubutungane naho urubanza senare nkuru ya Muha iherutse gucira muganga Dr Sahabo Christophe niyindi nkina mico atakindi gamije atarukunyaga Burundi bitarukira. Ivyo leta ikabiri kibikora kugira ngo bikunde ubunyonyezi yakoze kuri ivyo bitaro ibicishije ku ntumwa zayo ntibuze buja habona. Josiane Muzaneza aragaruka kuri bikuru bikuru mu manyanga yaranze iyo dosi.
vyose vyatanguye mu mwaka wa 2017. Ico gihe niho ibitarukira vyatangura kwigenga nyakwigenga kuko vyari bitanguye kwiba ko bidasavye uwubisahiriza. Kukaba nkako inyuma y'imyaka 2 gusa bitanguye gukora vyari bisigaye vyinjiza amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi ku kwezi. Ivyo mbere akaba ari navyo vyabaye intandaro y'isubira inyuma nk'ibirenge kw'ivyo bitaro vyari bisigaye bihurumbirwa n'abanyamahanga batari bake, yaba ababa muri kano karere canke ababa ku yindi migabane. Muti ivyo vyagenze gute? Amakuru RP ifise nuko uko ibitarukira vyagenda birisununura mu bijanye n'ubutunzi niko umwino uvanze igihaba mu vy'abategetsi vyagenda vyiyongera gushikaho leta ya Gitega ifata ingingo yo kuyigizayo burundu abanyamahanga b'aba Swiss ico kimwe n'abaganga b'abarundi batanguje ivyo bitaro kandi banafise imitahe myinshi. Imvo nuko abanyamitahe bari babereye intambamyi intumwa za Gitega ku mugambi zari zifise wo gusiha zuzuza imifuko yazo zitwaje ko leta nayo nyene ifise nk'imitahe muri ivyo bitaro, bisigura ko itegerezwa kugira amafaranga igenerwa buri kwezi. Iyo ngingo yakiriwe nabi cyane na leta n'izo ntumwa zayo kuko babifashe nk'agasuzuguro. Ni naho haciye hatangura gukoreshwa imvugo y'abakoroni mu kuvuga aho banyamitahe minini b'abazungu. Kuva ico gihe harakozwe amanyanga yose ashoboka kugira ngo bagondoze abo banyamitahe b'abanyamahanga gusokora ku neza, ariko bibivye ubusa naho leta yari yakoresheje uburyo bwinshi ngo ico gikorwa gikunde. Aha twovuga nk'urugendo uburongo ishirahamwe Sokabu ariwe Charles Ndagijimana ari kumwe n'ubuserukira Burundi muri ONU anaherekejwe na Museremu Alfred Innocent yararongoye ico gihe igendereza ryo hagati mu gihugu, bakoze mu gihugu c'u Swiss ariko bagataha zirayoye. Ivyo bikaba vyarashavuje cyane izo ntumwa za leta gushikaho zifata ingingo yo kwicishiriza hazo zikabogoza mu mabanga yo kurongora urwego nshingwantwaro rw'ibitarukira. Muganga Jean David Piro hakoreshejwe igikenye kandi hahonyanzwe bimwe vyeruye amategeko, ariko n'ubundi ntibashizwe kuko hari uyundi yarakibabereye intambamyi. Uyo nawe ni muganga Sahabo Christophe yararongoye ivyo bitari ico gihe. Umukenyero bafashe mu kumwigizayo wabaye wo kumuzimanganiriza ubuzima, ariko Imana irakinga kuko yatabawe nuko igihe baja kumufata bunyuruzwe basanze ari kumwe na mugenzi we muganga Jean David Piro. Aho hari kuwa mbere ndamukiza umwaka wa 2022 niko guca rero ajanwa gufungirwa mu gaco kigendereza, aho yamaze igihe kitari gito akubagurwa ngo bikunde yemere kwandika ikete ryo gutanga imihuhu. Mu nyuma yahavuye ajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba imbere yuko yungururizwa mu rya Ruyigi aho akivundiye gushika ya mango. Hagati aho babategetsi bo mu nzego zitandukanye harimo na Perezida Ndayishimiye we nyene ubwiwe baciye batangura gusahura amafaranga y'ibitarukira babifashijwemwo n'uwari yasubiriye muganga Sahabo Christophe mu mabanga yo kurongora ibitarukira ariwe muganga Nzeyimana Sylvain Pierre. Uyo ni nawe yorohereje ivyo bihangange mu kunyuruza imfashanyo abadagi bari bahaye ibitarukira mu mugambi wo kurwanyikiza ca COVID-19. Amafaranga yatijwe ku wepfo akaba yababa umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika. Amahera gushika ubu abaramutwa ivyo bitarukira batigeze baronka ingene basigura ico yakoreshejwe, bituma mbere igihugu c'Ubudagi kibima igice ca kabiri c'iyo mfashanyo. Ubu imyaka igiye kuba 3 muganga Sahabo Christophe ari mu buroko, ariko aho kurenganurwa bikaba bigaragara ko ubutungane bw'u Burundi ahubwo buriko buca ku biti no ku mabuye ngo bumuhezeyo. Muri uwo mugambi ugayitse igikoresho kiriko kirakoreshwa n'umupfasoni Nahayo Nadine arongoye sentare nkuru ya Muha. Sentare yatinyutse gukora ibidakorwa mu kuburanisha icese urubanza rwari rwamaze kuja muri gasamburamanza. Ikiyo sentare nyene ni nayo iherutse gucira muganga Sahabo Christophe munyororo w'imyaka 20 kandi atavyemeza ifise itegeko ryo kumukatira igifungo c'imyaka 20. Abacamanza bakaba barihawe n'urwego rw'igendereza nabo baraheza bemera guhonyanga amategeko nk'anabazi ko icaha bamwagirije gihanishwa umunyororo uri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5, kandi naho nyene hagaragaye ivyemezo nyavyo. Ivyo vyose bikaba vyakozwe mu ntumbero yo kunumya burundu umuganga Sahabo Christophe kuki ibihangange vyatembagaje bitarukira ntibize vyigere bikomwakomwa. Arakoze Josiane Muzaneza muyavugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru. Amajambo y'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana aho yagiriza bimwe mu bimenyesha makuru gutanga makuru acafuza ishusho y'igihugu ngo yerekana ko hari ivyo adatahura mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Uwo ni umwihwezo w'urongoye ikigo OPEB gicungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi. Innocent Muhozi avuga ko igikorwa c'abamenyesha makuru ari ico gukorera ku bibazo nkoramutima bitaratorerwa inyishu nayo ahandi kubw'iyo nzobere mu bijanye no kumenyesha makuru
makuru ibiba vyaranguwe na leta ico ni gikorwa yari isanzwe ijejwe kurikira urongoye ikigo OPEB Innocent Muhozi. Akamo karumvikana mugabo hari ibintu ashobora kuba atazi ku mwuga wo kumenyesha amakuru kuko ibigenda neza nivyo biravugwa ariko ibitagenda neza nivyo umuntu araba cane cane. Nk'uno munsi mu biraba Burundi ntiwobura kuvuga ibiraba abantu bataye igihugu bagahunga ibihumbi amajana. Ico ni kibazo gikomeye cane gituma na bya bindi bigenda neza ubura bishize iruhande. Abantu bagifunzwe barahejeje umuroro wabo. Ivyo ni bibazo nkoramutima ku mumenyesha makuru igihugu cyaje cyose yoba arimo. Abantu baburirwa irengero. Ivyo ni bibazo bihambaye cyane. Kutagira karabira bisigura ko atabo ubutunzi buriho mu gihugu kuko igihugu kitagira umuyaga nkuba nta ekonomi biriho. Dusubiye muri bya bihe ekonomi yari yubakiye ku bushobozi bw'umuntu kwikorera imizigo myinshi ishoboka kumwe kwa esclavage. Nico gituma esclavage buryo bayizanye bayikuraho kubera habonetse izindi sources za energy zituma ubutunzi bushobora kugenda kure kurusha kuko haje ivyuma n'ubundi bumenyi butuma ubutunzi bugenda vuba kurusha ubuye ku nguvu z'umuntu. Rero ivyo bibazo ndiko ndavuga birahambaye cyane kurusha ibarabara ryubatswe. Byose si bibi mu Burundi kandi bishoboka ko mu gihugu byose biba bibi. Nta gihugu kiba kiriho nabi mugabo kiriho twese turabizi. Ariko ibi bibazo rero nkoramutima biriho bitagira inyishu hatarazamo intambara badukwegeyemo. None uko dutangiye kuronka ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abasirikare n'abapolisi n'amamirise aba muri Kongo yisesi Burundi. Ivyo bintu wogira ikintu uvuga utabivuze. N'ivyo bibazo basa n'utabona cyangwa utazi. Mu Gifaransa mu bwo kumenyesha abakuru bavuga ngo pas de nouvelles bonne nouvelle. Iyo bakura ari meza nkaho menga nta makuru kuko nukuvuga ko abajejwe gukora ibinabiriya baba bakora akazi kabo nkuko basanzwe bateza kugakora. Inkuriza kuza iyo badakoze icyo batereza gukora. Umwuga wo kumenyesha amakuru nukumeze. Bidasigura ko ibyiza bitavugwa, bidasigura ko iterambere ritavugwa. Nukuri biriho no kubivuga ariko ubushobozi buke tuba dufise tugomba kuja kuri ivyo bibazo byerekana ibintu bitagenda byategerezwa kuba biriko biragenda byateza kuba biriko birorohereza ubuzima bw'abantu. Mu bijanye n'imibano ubukene bw'amazi meza burabandanya kwibonekeza mu makartier atandukanye ya zone Kanyosha yo mu gisagara cya Bujumbura. Hamwe mbere abanyagihugu bavuga ko icitwa amazi meza bacibagiye. Uretse rero ko ubwo bukene bw'ayo mazi meza bugira ingaruka ku butunzi bw'iyo miryango, abanyagihugu baranatinya ko ubushobora kubateza ingwara ziturutse kw'isuku rike. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko hari ubukene bw'amazi meza mu bice bimwe bigize iyo zone haraciye igihe kitari gito. Quartier ya Kajiji yegereye quartier Kizingwe iri muri quartier abanyagihugu bavuga ko batakironga icitwa amazi meza iyo mwirobine. Nk'akarorero muri quartier Kajiji hariho igice cyahahera ku Kizingwe nta mazi yigera hashika kandi amakonteur abantu bayafise bayamaranye ibintu birebire kandi niyo tubarije abakozi ba regidezo ntibigera batubwira ikibazo ahantu gihagaze. Abo banyagihugu bo muri zone Kanyosha bafise amakenga ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike na cyane cyane mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Ku mashuri ahantu hahurira abana benshi ugasanga nta mazi ahari, aho ntituvuze ku mavuriro hose ugasanga nta mazi ahari. Ibyo bintu biba vyoroshe kandi kwizeza abantu buryo amazi bacukuye mu kuzimu abana baje barayanywa bagira gute biragoye navyo nyene kubyizera ko ari amazi meza abantu bashobora kunywa. Abo banyagihugu bo muri zone Kanyosha basaba leta gutora inyishu ico kibazo ikabaronsa amazi. Nituraronga abarongoye zone Kanyosha kugira bagire ico bashikiriza. Ururaro ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Ruhuma umwaka wa 2025 tubandanya n'igice cya kabiri kubijanye n'inkomoko cyangwa amamuko y'ubwami bw'u Burundi bwaho hambere hahise bumaze kwitwa Uburundi bwa Nyaburunga. Ikiganiro ako hambere mu gishikirizwa na Innocent Valentin Singira nkabo. Ikiganiro cha kahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane.
Nshuti bagenzi muriko muratwumviriza ndabaramukije amahoro y'Imana nongera ndabaha ikaze mu kigabana ko hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2025 nkuko mubizi kuva na kera narindi amakuru kubijanye n'akahise ko Burundi yagiye aramenyekana mu buryo bwa kera aho umuvyeyi canke umukurambere yagenda arabwira abana biwe canke abarutse inyuma yiwe amakuru y'ivya kera kuko we yabibonesheje amaso yiwe hama gutyo umugwi w'abantu ba kera bagenda barahanahana amakuru kuri kahise ka kera gushika naho haza inyandiko gushika uyu munsi abantu bagashobora gusoma mu bitabo ivya kahise. Uburundi bwacu bwaranditswe ko byinshi mu bitabo byanditswe n'abashakashatsi mu vya kahise kuva aho abazungu baziye, ariko ico mwomenya nuko bivanye n'inyungu z'abanditsi ba mbere canke izindi ntumbero z'abakoroni bashaka gushika ko mwomenya yuko hari ukuri kwahishijwe kubijanye n'ibivugwa ku kahise ko Burundi nkuko mwavyumvise mu kiganiro twabashikirije ubushize. Ni muri iyo ntumbero rero Radio RPA tudahengeshanya twama tubaronderera abatumire batandukanye kugira ngo mumenye ibitari bike ku kahise ko Burundi. Twifashishije umutumire wacu Rukundo William umukurambere akurikiranira hafi ibijanye n'akahise ko Burundi, twagira turabire hamwe amamuko y'ingoma y'u Burundi bumaze kwitwa Uburundi bwa Nyaburunga, ubwami bwose buto buto bumaze kuvaho ariko intwaro ya cami kabandanya. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugira mugishikirizwe nanje Innocent Valentin singira nkabo kaze. RPA uri radio shahuri radio niwe jandire nkayajuru umunyagihugu yahora bura hari tobolera canke nyene agatinya no kuri tobora umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundu y'igitoke canke yo yisakiye mu gisaka aho nahatari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Ndasiye kubaha ikaze. Ikiganiro ni ako hambere. Umutumire wacu Rukundo William atangura tubwira ko kera Uburundi tubona uyu munsi ngo bwari bugizwe n'uduhugu duto twari turongowe n'abami batandukanye. Ubwami buto babwita petite royauté, no kuvuga bwari ubwami bwinshi agace kose ku Burundi kari gafise ubwami bwako. Hanyuma umwami Ntare arahava arabona ko atari byiza arabutera, mugabo ntiyabutereye rimwe, yateye kamwe hanyuma bwose agatsinda kamwe agasubira agatera kandi nakakagatsinda. Byarangiye ubwo bwami bwose abuteye arabutsinda, amaze kubutsinda aca arabwegeranya aca bwita Uburundi. Uburundi ni ukuvuga ngo ubuntu bwinshi burundarundiwe hamwe. Uko niko izina Uburundi ryabayeho, hasambuwe ubwami buto busambuwe n'umwami Ntare. Nuko izina Uburundi bwatanguye bwabonetse, nuko ubwami buto bwaheze muri iki gihugu cacu c'Uburundi. Ubwami buto bwahavuye bukugwaho habanje guseteka amaraso nk'uko mutumire avyigana, kubera ko umwami Rushatsi Cambarantama yabanje kugwana n'abami bari bahurongoye. Kugira ubwami buto buhave harabaye ingwano nyene. Ntare yarahanganye n'umwami w'ubwami butoyi bumwe, arabugwanya baragwana, urugamba rurareta, ubwami bumwe bugatsindwa. Gutyo nta bwami na bumwe muri ubu bwami buto bwari buri mu Burundi bwahavuye ku neza. Ubwahavuye bwose bwahavuye harinze kuba ingwano ya Ntare yanka ko Burundi buba ubujejagu, aca arabwegeranya ubwo bwami bwose arabwegeranya araburundarunda abugira umugwi umwe aca bwita Burundi. Mu by'ukuri intwaro ya cami Ntare amaze gutsinda ubwo bwami bwose nawe yaratwaye. Igihe carageze aratwarura hakurikira uwundi mwami, nawe aratwarura hakurikira uwo wundi mwami. Murabazi ba Ntare Rushatsi ba Cambarantama, murabazi ba Mwezi Gisabo, murabazi ba Karori Ndizeye umwami wa nyuma, abo bose n'abami bagiye baratwara ico gihe. Mugabo kandi inyuma ya Ntare nta bwami bwigeze buhakugwa n'ingwano, kuko Ntare bamaze gukura ahubwo bwami buto nta yindi ngwano y'umwami w'u Burundi yahanganye n'uwundi mwami n'ushaka kuba umwami w'u Burundi ngo bahangane bagwane. Umwami byari biteguwe nitunganijwe neza,
hariho ico bita kwihubuki k'umwami. Ni ukuvuga murazi ibintu bavuga ngo umwami avukana imbuto. Ivyo se no kuri Rwanda bigarukako kuko nimba yarazivukana canke atazivukana iryo ryari ibanga ry'ibwami twebwe abo hanze y'ibwami tudashobora kumenya. Mugabe iconzi nuko umwana yaza gukura baramugenye ko ari wazosubirira umwami hari ingene babigenza. No kuvuga barafata igiseke cuzuye ifu hanyuma akazarageramo akarenge bakaza barageramo akarenge mwiyo fu bageramo akarenge kugira ngo barabe kwageze igihe ciwe cyo kuba umwami hama bakamwimika hageze ko uwo mwana yimikwa umwami yari hubuki kwihubuki no kuvuga yari yahura yari ibimwica kumbure agasubirirwa byaranashika atashatse kwiyica akava ku kirimba akarondera handi hantu azoja kuba kure yo ku kirimba c'ibwami nuko vyagenda umwami agaheza agasubirirwa n'uwundi. umwami Rushatsi Cambarantama amaze gufatanya bwa bwami buto buto izina rya Nyaburunga ryagumyeho kubera ko umwe mu bami bato yitwa Nyaburunga yari yaramenyekanye cyane kubera ubutwari bwiwe. Murabona abazungu basanze ingoma y'u Burundi yiganje ifise uko yubatse ifise uko itunganijwe umwami afise abaganwa kandi anafatiye kuri bwa bwami buto buto bwari buhari hariho amazina baherako kugira ngo bite agace k'umwami canke agace intara y'umwami kanaka bagafatira ku carico. Akarorero murabona ngene muri Kongo umuryango wose ufise umwami wawo abafurera abashi abanyamurenge burya no mu Burundi nuko byari bimeze ntari bitaratera ubwo bwami buto butungwa bukureho. Mwibuke ko arabitwa bajabwe bansoro banduwumwe baranyanka basa bose muri bwa bwami buto buto harimo uwari yiganje yo kwitwa mukuru wabo yitwa Burunga. Nibaza yuko iryo zina ngo bwa Nyaburunga ryoba ryiswe iyo ngoma y'u Burundi bafatiye kuri uyu mwami w'ubwami buto buto yitwa Burunga bagaca bahindura kuko ari we yaramenyekana cyane bakabwita Burundi bwa Nyaburunga bafatiye kuri iryo zina kuko ubwami bwose bwari bwakuweho ariho Burundi bwiswe Burundi bwa Nyaburunga bafatiye kuri uyu muntu yitwa Burunga yari umwami wo muri bwa bwami buto buto. Nuko nibaza yuko ingoma y'ubwami yiswe Uburundi bwa Nyaburunga. Mugabe iconzi nuko mu Burundi igihe cyose habaye ikintu bagifatira ko kugira ikintu bacita izina. Nk'akarorero muribuka hateye inzara bavyita ngo inzara y'inzaragiza ahandi bakavyita ngo ni njyabuzimba. Ayo yose yari amazina abarundi bamenyereye kwita ikintu bafatiye kubibaye kandi igihe cyose hatera nk'inzara amapfa akomeye canke ikiza c'ingwara kigasisiza ibintu kigasibanga abantu abanyagihugu baragumukana umwami. Inshuti namwe bakunzi bikigabana ko hambere murumvise ibitari bike bijanye n'ingene Uburundi bwaho hambere hahise bwabayeho ariko naho twababwiye ko umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama ari we yatanguye gushiraho imbibe za mbere z'u Burundi. Mu bitabo batubwira yuko imbibe z'u Burundi zavuye zagugwa n'uyundi mwami w'ingwanyi dasanzwe Ntare Rugamba. None imbibe z'igihugu Rugamba yadusigiye zoba arizo tubona uyu munsi? Umuto w'abazungu wadusigiye iki ko bijanye n'imbibe z'igihugu? Ni inkuru tuzogarukako mu kiganiro cyo ku munsi wa 4 w'indwiza naho ubutaha. Cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Nilonga nshuti namwe bakunzi ba RPA ano makuru twabateguriye aciyagarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atankomanzi. Walter Kwizera nariko ndabashikiriza
ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu na gahwana.